Yes, alright my people, muraho murameze neza, ndabaramukije sana ndabifuriza kugubwa neza aho muri kumadukikana muhereye hose. Je banyita Jefferson Badge K the host, nyuma kanitaga gusa bikwiye. Behind the camera kwa kuri hahandi ndi kumwe na MGM dukore. Nyabareka rakora ibishoboka byose kugira ngo amasanamu ashobore kwashikira ameze neza nkuko muri ko murayibona. Yes, nuko nyagejwe sana no gusubira guhura namwe kugira ngo ushobore kugenda tuyaga ku byagiye bivugwa muri music industry ya plus 257 ndirimbo zagiye zisohoka, ndirimbo zigiye gusohoka, iteramo byagiye biba n'ibitaramo bigiye kuba mu minsi imbere. Yes, nuko atagutakaza umwanya mu nkunde ndabaye ikaze maze mushobore kubana nanje ngene babwiza giye bivugwa muri no industry ya plus 257 kaze karibu welcome sana. Yes, ataguteba turahera neza na neza ku ndirimbo zagiye zisohoka muri ndwi turangije ndetse n'izagiye zisohoka mu minsi heze ubona yuko duhera neza ku baririmbyi bazwi nka We Love Muzika, mvuze We Love Muzika turumva neza na neza umusore azwi ku izina rya Gusto Melanin Boy hamwe na DJ Fernando Mr. Aye. Ni abasore babiri ubona yuko ari abasore umengo bari muri competition, ariko ni competition jewe ku bwanje mvuga ko ni competition iri positive. Kubera iki mvuga iri positive? Mvuga ko iri positive kubera yuko ni competition bigaragara ko baba bariko barakora si competition bya bindi by'amajambo usange ngo ari kudisingana cyangwa ngo ari kuvuga amajambo yonyene, ariko ni bikorwa, ni competition igaragarira mu bikorwa. Yes, ubona yuko rero umwe ashobora gukora indirimbo undi agatera yakoze iyindi, umwe agakora undi agakora. Yes, ubona yuko rero Gusto Melanin Boy aherutse gukora indirimbo yise Uri Sweet, indirimbo imeze neza cyane gose iri ku rubuga rwa YouTube. Ubona yuko benshi bavuga ati indirimbo imeze neza. Inyuma yaho umuririmbyi azwi ku izina rya Fernando nawe yahise akora indi ndirimbo ayita Bizu. Indirimbo imeze neza, isa amasama ameze neza, benshi bagiye bayishima, benshi bagiye bayikunda. Yes, nuko bona rero yuko ari nkaho bari muri competition. Wewe ku bwawe uravye indirimbo ya Gusto Melanin Boy Uri Sweet ukaraba n'indirimbo ya Fernando, indirimbo yise Bizu, bona ari indirimbo ushobora kuvuga uti indirimbo ndayiprefera kurusha izindi ni yahe? Duhurire muri commentaire. Yes, nuko indirimbo zasohotse si zonyene, hari indi ndirimbo yasohotse, indirimbo y'umuririmbyi azwi ku izina rya Lino G kuva hariya muri Wema Entertainment. Ni umuririmbyi Lino G aherutse gukora indirimbo yise Ijyanyuma, indirimbo benshi bariko baravuga bati ni indirimbo ikaze sana, indirimbo iryoshe mbere za iruta zimwe z'aba We Love Music kure ni sina eske nawe ni kubibona muri commentaire. Yes, nuko Lino G rero yakoze indirimbo ayita Ijyanyuma nyuma yo gukora indirimbo ari kumwe n'umuririmbyi azwi ku izina rya Sabi. Ubona yuko yakurikije indirimbo ayita Ijyanyuma. Izasohotse sizo zonyene, umuririmbyi azwi ku izina rya Thompson The Voice tuzi mu ndirimbo zitandukanye, turamuzi mu ndirimbo Anaconda ari kumwe na Double J Boy Killer, turamuzi mu ndirimbo nyinshi zagiye ziryohera benshi abatandukanye. Ni Thompson The Voice rero ubona yuko yakoze indirimbo iri mu mudiho wa hip hop, ibyo tutari tumumenyereyemo. Twari tumumenyereye akora indirimbo zigenda zituje mu ndirimbo za R&B, ariko kuri no ncuro Thompson The Voice yavuze ati reka ndabatima akantu ka hip hop maze mwumve ukuntu bimeze, mwumve ukuntu yese agira neza. Yes, nuko indirimbo yise Kondane, indirimbo yise Kondane ubona yuko yayiteretse ari ku rubuga rwa YouTube. Ushobora kugenda muri YouTube yawe maze ukayiraba, ukayifiringa, ukayisharinga n'abandi bagashobora kuyibona. Tukiri kuri Thompson The Voice, ni Thompson The Voice hagiye havugwa byinshi, turabona yuko cover yakoreye iyo ndirimbo Kondane hari abaririmbyi bava mu gihugu cya Tanzania, ndavuga nka Binas. Ubona yuko yashoboye gukora iyo cover nyene kunyene yari imeze ayikubita copy. Thompson The Voice yavuze ati aha ndashobora kumyitwarira kandi akandiya. Aravuga bati abari nk'umuririmbyi w'umurundi akubise copy, agakubita copy ya cover runaka cyangwa indirimbo runaka, amajambo menshi ntashoboye nta creativity, ariko bo barabikoze kandi ntacyo byababwiye. Yes, nuko hano karavuga kuri Thompson The Voice mu ndirimbo zasohotse sinogira nakubariye indirimbo y'umuririmbyikazi azwi ku izina rya Kelina. Ni Kelina tuzi mu turimbo dutandukanye na wene. Kelina yakoze indirimbo ayita Gotomera. Ni indirimbo yise Gotomera, indirimbo ubona ko ifite amasana ameze neza, indirimbo ubona ko yanditse neza ku buhinga bwa none, ku buhinga bugezweho cyane. Indirimbo yitwa rero Gotomera iri ku rubuga rwa YouTube, ushobora kugenda maze ukayiraba nawe nyine ukayifiringa ukaryoherwa, ibintu bikagenda neza cyane gose. Sizo gusa indirimbo zasohotse ni full songs, full beat zagiye ziza zimeze neza cyane gose. Hari n'indirimbo y'umuririmbyikazi azwi ku izina rya Meme The Key. Ni Meme ubona yuko yaramaze iminsi atagaragara muri industry, yaramaze iminsi ataboneka nyuma yo gukora uturirimbo twagiye tumenyekana tandukanye, yaciye amera nk'ubuze ukuntu. Ariko Meme hari nyuma yo gukora ibiteramo bitandukanye muri da Union Européenne, ari kumwe na Basabi, ari kumwe n'abandi baririmbyi batandukanye,
Maybe yahise aja mu karuhuko muri Canada abona yuko yaragiye kwibaruka umwana wiwe ikibondo ciwe ubunye akaba asa n'uwavuye mu karuhuko ariho yaje n'igikuwa ciwe gishasha indirimbo bimeze neza cyane gose teretse ku rubuga rwa YouTube indirimbo yise Born to Shine. Indirimbo yise Born to Shine mara yuko ayiteretse ari ku rubuga rwa YouTube ushobora kugana nayo nyene ukayiraba ukayifilinga ukayisharinga. Yes, ni indirimbo yasohotse ni indirimbo y'umuri b'indikazi azwi ku izina rya Monia Flair turamuzi mu turirimbo dutandukanye. Ari kumwe na Big Face on the Floor bakoze indirimbo maze bayita Ruzonyica. Sike nawe ruzokwica mukuzi wa Akiwacu Music. Yes, nuko turakurikiza ku ndirimbo zigiye gusohoka mu minsi iri imbere izo nazo sizindi ndahera neza ku ndirimbo y'umuririmbyi azwi izina rya Kiriku Akiri ubona yuko ku munsi w'Imana ku munsi w'ejo azosohora indirimbo izo bayitwa Kwepa indirimbo ubona yuko izo imeze neza cyane gose amasanamu yakozwe n'umuhinyanzi asanzwe atavyorosha ngaha muri industry ya +257 ndetse n'ahandi ubona wese wundi bamwita John La ubona yuko ari amasanamu amazuba ameze neza cyane gose. Yes, nuko Kiriku Akiri akubwira ngo get ready and take position ku munsi w'Imana ku munsi w'ejo azoguhereza igikorwa yise Kwepa. Yes, nuko indirimbo zigiye gusohoka ni nyinshi hari n'indirimbo igiye gusohoka indirimbo y'umuririmbyi azwi ku izina rya Chris MB tubona yuko aherutse no gusinya amasezerano yo gukorana na Crystal Production mara isanzwe irongowe na DJ Pole ubona yuko baherutse gusinya amasezerano yo gukorana amasezerano y'imyaka 4 ubona yuko ubuvuba bwango bagiye gusohora igikorwa cyambere cy'umuririmbyi Chris MB azoba ari kumwe n'umuririmbyi azwi ku izina rya Linoji. Indirimbo yari isanzwe kuzosohoka ku munsi wa gatanu ku munsi w'ejo ariko ntiyabaye igisohoka kubera yuko Linoji asanzwe afite ikindi gikorwa ariko arapromotinga baravuze bati muri Crystal Production baravuze bati twoshobora gusohora ikindi gikorwa mu gihe Linoji afite yindi ariko arapromotinga promotion iyo ndirimbo yo kigorana baravuga bati reka tumaze tumureke abanza kore promotion hama tuyisohore mu minsi iri imbere. Yes, nuko mu minsi iri imbere rero barayisohora indirimbo izoba yitwa Penalty. Indirimbo izoba yitwa Penalty ya Chris MB ari kumwe na Linoji Mvukuri. Siyo yonyene indirimbo igiye gusohoka hari indirimbo igiye gusohoka vuba cyane indirimbo y'umuririmbyi azwi ku izina rya MB Data turamuzi mu ndirimbo aherutse gukora ari kumwe na Big Face on the Floor indirimbo bise Kurukuta. Nyuma ya Kurukuta MB Data agiye gukora indirimbo izoba yitwa ngo narawutobanze. Indi ndirimbo igiye gusohoka ni indirimbo y'umuririmbyikazi azwi ku izina rya Tasha Oda abona yuko asanzwe ari muri management ya Lavash Entertainment isanzwe irongowe na Alvin Smith. Lavash original l'homme qui traverse la mer sans bateau le rappeur sur la guerre sans cœur ni peur ni Alvin Smith. Yes, nuko Tasha Oda agiye ku indirimbo izo imeze neza cyane gose indirimbo izoba yitwa Tamu. Get ready and take position muri Lavash Entertainment barakubwira bati ibikorwa ni full. Yes, nuko Vivi Muyomba ari kumwe na Lina Blanche bagiye ku launching album zoba yitwa Sikiliza volume ya mbere ubona yuko ni album izo launchingwa kuri IFB kuri Institut Français du Burundi ubona yuko batumira muri benshi maze mudashobore kubashikira mu ku launchinga iyo album ya. Reka dukomereza amakuru yacu ku muririmbyi azwi ku izina rya Nzeyimana Toma benshi tuzi nka Mukombozi ubona yuko ariko arakora Fata imisaraba tuwa ni Fata imisaraba indirimbo yaherutse gusohora ubona yuko ariko arayikorera tuwa mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ubona yuko ku munsi w'ejo kugenekezo rya 30 yari neza na neza mu ntara ya Cankuzo. Ubona yuko igiteramo cyagenze neza yari yansabana batari bake bari bashoboye kumwitabira. Ku munsi w'ejo rero kugenekezo rya 30 yari mu ntara ya Cankuzo abona yuko Fata imisaraba tuwa yari yagenze neza cyane gose. Kuri uno munsi naho ubona yuko Mukombozi Lucifer yari neza na neza mu ntara ya Ruyigi aho bita kuri Village Market. Ubona yuko naho nyene abantu bari bashoboye kumwitabira maze Fata imisaraba tuwa ikomeza imeze neza. Fata imisaraba tuwa ntazo ihereza ngaho ku munsi w'ejo kwigenekezo rya mbere z'ukwezi kw'icenda 2024 Mukombozi Lucifer bageze neza mu ntara ya Gitega aho bita kuri ku Ngoma Bar ni ubona yuko azoba ariko arabandariza Fata imisaraba tuwa yiwe. Uko ayandi matariki nimba azobandanya Fata imisaraba tuwa tuzoshobora kugenda tuyababwira uko azogenda aravuga naho azogenda arakurikiza kuje. Yes, nuko abone karavuga kuri Mukombozi. Reka dukurikiza amakuru yacu igiteramo kizoba kwigenekezo rya mbere z'ukwezi kw'icenda umwaka turimo wa 2024. Igiteramo kizobera mu ntara ya Karusi ubona yuko abaririmbyi batandukanye bamaze kwipanga harimo nka MB Data Business Best Rapper ku bari Karusi nyene harimo n'abandi baririmbyi benshi batandukanye aba DJs batandukanye nka DJ Tiger Mobi nawe nyine hazoba yibereye ndetse n'abandi benshi batandukanye gose bazoba bari neza kuri centre multi service ineza aho benshi bazi
nko kwa ministre niho ico giteramo kizoshobora kubera. Ni igiteramo cyitiriwe natwe turashoboye, ubona yuko ari igiteramo cyateguwe mu ntumbero yo kugira ngo bashobore gufasha abana bava mu miryango itishoboye kugira ngo baze bashobore kuronka ukuntu bashobora kwiga bakiga neza. Sinogira ntakubwiye kwigenekezo rya mbere nyene z'ukwezi kw'icenda umwaka turimo wa 2024 hari igiteramo kizoba kimeze neza cyane gose, igiteramo kizobera neza na neza aho bita kuri Green Park Resort i Bugarama. Ura yuko ari igiteramo kizoba cahuje ibicocoro bitandukanye mu muziki w'u Burundi, aho ndavuga nka Nimbona Jean Pierre Kidumu Kibido Kibuganizo ari kumwe na Vishu Love Mukali wa live ndetse na Boda Band ya Kibido niho izoba yibereye hamwe n'aba DJs batandukanye, ndavuga nka Holy Star DJs niho bazoba bibereye, MC Amipro, MC Machad barabatumira rero hari Muramvya i Bugarama kuri Green Park Resort. Yes alright, ndabashimire sana kwa mwabanye nacho muri kino kiganiro Akiwacu Music kuri Akiwacu Magazine. Banyita Jefferson Badre the host cyangwa bakwita Gabs kabikwiye. Behind the camera ni kwa kuri hahandi bari kumwe na wa musore wanje, bari kumwe na wa mujene wanje bamwita NGM dukore. Nabiri karakora bishoboka byose kugira ngo amasanamu aze ameze neza nko mubibona. Ndabashimire sana, bye bye, ciao ciao, hasta la vista, ndabakunda sana. Bless, have me people.